Ntabyo niyumvamo ngo nzoririmba nce mbandanya navuga ati niyo ndirimbo imwe kandi nayo nyene kuri channel zanje yitwa Ishimwe nzoba mpejeje hanyuma maze kugeza aho imaze gushikira abantu barampa ama feedback bavuga ati wow ni vyiza ko muri ubu buzima turimo twama dushimira Imana ni byinshi dukorera hari intambara nyinshi iturengananya ikadutsindanishiriza ku byo twabonye ko ari ibibazo canke ku byo tutabonye ariko Imana ikaguma iduserukako ubwo rero niho neratora akanwa kanje kararirimba ibi nkikuje biravyemeza kwari Imana ihambaye bicitegereje vuga ati wow bishitse kuri uwo muntu no kuri ndifuza kumira ngo cyane nkana kubwira Imana yongira ibako byo guhura n'umuririmbyi kazi yitwa Ada Ehi from Nigeria. Wow. Welcome again, handsome and beautiful people on the mic against me, one and only Jenny, so show, aka Cream Boy, aka Mr. Dream. So hate no one, live humbly, think positively, believe in you, be grateful and never get just focus on yourself. So bakunzi wa Channel TV, dogiye guha ikaze aho muhereye ibihugu bigiye bitandukanye, surtout ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndabaha ikaze. Even if it's the first time uravye ikiganiro, please don't forget to subscribe, please subscribe. Dutanguye ukwezi gushasha n'ukwezi kw'icenda aho ukwezi kurangiye agaragara ibintu byinshi beshi twarahezagiwe twagiye twashirwa n'ibintu bigiye bitandukanye bije n'ubuzima ariko no munsi kadutanguye ukwezi aho uriye mbure muzima shimira Imana kabisa nico kintu mba ca mbere twohera ko uno munsi uko mu no munsi rero twatewe iteka kuba twakiriye umukobwa mwiza umukobwa w'umuririmbira Mana hano umusanya nimba sekira ari muririmbira Mana nawe si wundi reka tumaze tumwakire first of all mbere yuko tubana n'ibintu byose amaze twidodore tumumenye tumenye tugiye tuganira nawe byinshi tuzakuganira ariko tumenye first of all welcome mama. Thank you murakoze kunyakira ndashimye kandi abakunzi ba Shineway TV ku mazina yanje nitwa Niselate niyo kwizera je suis une maman ubwo muvuga ngo ndumukobwa yaravuze mama no mwite umukobwa no sindumukobwa ubwo nije ndiko ndakosora ndumumama ndubatse hanyuma hejuru y'ivyo ndumuririmbyi kazi w'indirimbo mpimbaza-Mana mbere yuko rero tubandanya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugusabe uturimbire gatoyi zimwe mu ndirimbo zawe ukunda gusumba izindi. Reka ko ari umunsi ukwezi kwanje navukiyemo muri September ukwezi nkunda cyane reka nce ndirimba nabishasha nazanye muri September ukwezi kwanje hari indirimbo yitwa Sabaot by Niselate niyo kwizera iyo ni izina usanga ku ma platforms zanje reka rero ndayicisheho nkuko mubivuze hanyuma turabandanya. Sabaot Saba ni Imana ihambaye Sabaot Saba ni Imana ihambaye ibimbamwo biratura akanwa kanje kararirimba ibi nkikuje biravyemeza kwari Imana ihambaye iri hejuru hejuru cyane ego ko tubona wambaye alliance watubwiye kuri mama ni ugikora jeune marié cyangwa no ndi jeune marié ndi umumama afite abana babiri ego kandi icyatumye ninjira no muri carrière nabitanguye naramaze kuba umumama cyane usibye ko nkiri umujene nararirimba mu makorale kuva mu buto bwanje narabikora ariko nagiye kubitangura nka vocation inyuma yuko namaze kuba umumama. Turabona ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari amatimu menshi abaririmbyi benshi aba Francis Destin aba za Victoria's team
mbega mbere yuko tuja kuri carrière yawe wamenye ryari ko ufise talent yo gushobora kuza ukaririmba ukandika indirimbo yose ukayandika du début à la fin ukayiheza wamenye ryari ko ufise impano urugendo rwawe rumeze gute ko kwisanga muri gospel? Bon, igihe ndabimenya neza ko ari impano yanje, Yego. ni impano mu bisanzwe nakuranye, ariko nagiye kumenya ko ari ikintu ntegerezwa gukora mu buryo bwiyaguye. Igihe nashikirwa n'ikibazo, ikibazo cyo kurwara, naragwaye cyane, ndagera kure, merci, ndagera kure cyane ndiyumvira ati bwa bundi rero ibyo wanje birarangiye ngiye gupfa. Hama ariko ndasenga, narasenga nkumva umenga Imana izonkitse, ahandi naho nkumva umenga ntibigishoboka. Bya bintu byo gukekeranya, ariko Imana ishimwe ko iyo ibonye umuntu ari mu ntege nke irarungika abamuremesha. Hari abantu baje barantera intege, baranyibutsa ko Imana ishoboye byose, ndeke gukekeranya ariko ndabyizere ko Imana ishoboye byose. Ubwo rero baransengera, nongera ndavugwa, nari kwa muganga, nari hospitalize, nari mu bitaro. Hanyuma rero Imana irakora ibitangaza, ndakira. Ubwo rero maze gukira, nkasubiza amaso inyuma ngene nari mbabaye, ngene nari nihevye, ngiye gusiga umuryango wanje, nkiyumvira no ku mushinga nawe twubakanye, nkiyumvira ku bana, nabona umenga hazoba vide ndabavuyemo. Maze gukira ncavuga nti ko biriya byose Imana yabinsimbishije, reka niyumvire kuyiha ishimwe, ndayiha ishimwe jewe nyene nzoguma nibuka kandi ritazozimangana. Ubwo rero naciye niyumvira kuja muri studio, ngiye gukora indirimbo yo gushimira Imana. Irevyo narakoze no mu bundi buryo mu gushima Imana, ariko iryo shimwe natuye n'akanwa kanje, navuze nti reka ngende muri studio ndirimbe, hanyuma igikorwa ndagishira habona. So muri gahunda zanje ntavyo kubandanya nari mfise, ntavyo niyumvamo ngo nzoririmba nce mbandanya, navuga nti niyo ndirimbo imwe kandi nayo nyene kuri channel zanje yitwa Ishimwe, nzoba mpejeje. Hanyuma maze kugezaho imaze gushikira abantu, barampa ama feedback, baravuga ati wow, ni vyiza ko muri ubu buzima turimo twama dushimira Imana. Ni vyinshi dukorera, hari intambara nyinshi iturengananya, ikadutsindanishiriza ku byo twabonye ko ari ibibazo canke ku byo tutabonye, ariko Imana ikaguma iduserukako. Ubwo rero niho nagiye kubandanya kubera ntewe intege. Kutubwira ibintu byinshi bikomeye, kutubwira inkuru y'ubuzima bwawe kugira ngo wisange muri carrière yo kuba umuririmbiramana. Eske mwico gihe uri mwaye ma periode atakoroheye, ama situation atakoroheye yo kuba ufise uburwayi, bikanagushikiraho wumva yuko ugiye kuvaho nyene kubivanye n'ukuntu ubona ibintu biko birakomera, ukuvuga ko hari abantu babaye hafi yawe kandi tubona batubwiye ko ufise umufasha. Eske kuba waragiye muri studio ukavuga ati kanandika indirimbo kugira ngo ibe imbere ishimwe ntangarize n'abandi bose ko Imana ikora, tukiri ngaho nyene, mbega niki kintu cyaciye gituma ubandanya uvuga ati reka renda bigire carrière kuba ndumuririmbiramana, ndavyagure bibe nini mbandanye nsora n'izindi ndirimbo? Niye esprit, niye inspiration muri rusange? Ok, merci kuri iyo question. Ikintu cyagiye kumpa intege yo kubandanya, narimeje kuvuga ko harimwo ama feedback naronse mu bantu, bavuga ati nukwama dushima Imana, mu byo turimo byose nukwama dushima Imana. Mu nyuma narasubiriye ndiyumvira kubera iki je nagwaye, hanyuma inyuma yo kugwara akaba ariho ngira ide yo kuja muri studio kuririmba gushima Imana, hanyuma abantu bagaca bafatira aho nyene bakanyankuhaje. Nsanga Imana irashobora kugira ikintu ikakireka kikakubako, atari uko itarishoboye kukibroka ngo ntikikubeko, ariko ikakiha uburenganzira kikakubaho kugira ngo idevelop ikindi kintu kiri muri wewe ishaka gukora. Inzira zayo rero zirahebuje, zirenga ngo itoro imisegetera. Gutubwira ibintu byinshi bikomeye. Eske mu rugo ukimara kuransa carrière yo kuririmba, kwa iyo ndirimbo y'ishimwe, izindi ndirimbo zayikurikiye wabonye gironka feedback zimeze gute muri rusange, abe muhira, abe mu kibano, muri famille, bise mu bantu bose muzinanye, byari bimeze gute kuri wowe?
mu rugo mpereye ku mushinga nawe twubakanye nawe nyine byaramutangaje kuko ntiyarazi ko iyo mpano yo biri muri jewe nawe ngirwaho kandi ndanamushimira cyane kuko ari umwe mu bantu banteye intege kugira ngo ashobore kubandanya ariho usanga bafise abafasha bagoye ugasanga ntabimushigikiyemwo ego ngira sikugora ngira babeshere oya abo bagoye avuga ati bon nkora ko kugira ube célèbre quand même sivyo agasanga ariko arakudekoraje avuga ati ivyo bintu bivemwo inshingano z'urugo ivyo reka rero kugira sindabarenganya mvuge kuri wanje okay mvuga kuri wawe quand même ego ndamushimiye cyane urumva yaranteye intege kandi urumva n'umukizwa yarabyumva nawe yaciye abitahura n'ubwo bafite tuba Saint Esprit yaciye umujamo kugira ngo ashobore gushigikira igikorwa rero nuko byagetse ona cyane ko iyo ibintu bisanzwe byoba Imana ifise ukuntu inzira gucishamwe kuri kwa bitubwira ego kutubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bikomeye ko ikora dukurikirana noneho barumva intayi idasanzwe it's okay barumva intayi idasanzwe kuba kubona ngaho no munsi before yuko unaje mu ubwo buzima bwo kubaka byari bimeze gute mu buzima bw'iwawe wabona igicapo cy'ubuzima wiha muri rusange uvuga ati ndiko ndapanga ukuntu nshobora kuzoba muri future iki uravye no musahuri naho wari uri before ni kihe kintu ushimira Imana muri rusange muri future umuntu wese arapanga kandi kugira igicapo cy'ubuzima ukavuga uti uno munsi ndi ngaha ejo ndifuza kuzoba ndi ngaha ibyo ni ibintu byiza buri muntu wese n'utoba akijijwe ibyo bintu arabigira kuko nta muntu yifuza kubaho nabi gupanga ubuzima bwe wanje je mu bisanzwe ndakunda business nkunda kudandaza mu byo napanga ibyo byarimo kandi noneho umurimo w'Imana ntudutegeka kuba abanebwe turakora iby'ubuzima busanzwe ariko kandi tugakora n'iby'Imana rero aho narindi kiriya gihe ndiko ndavance mu makote yose par la grâce de Dieu apana ngo noba nkora ngo birenze iby'abandi bakora ahubwo niga gushima uko yoba ingana kose ndiko ndashikamo niba kari ibintu bikomeye cyane mbega uno munsi muhira après yuko uvuyemo ivyo bibazo wari urimo by'uburwayi n'ibindi bigiye bitandukanye ubu mu rugo bimeze gute mufasha urugo tugiye kuri uwo mama sinzi urasobanura wow hariho agakobwa n'agahungu cyangwa se nduvuga cyane hungu nakobwa wow Imana yaguhaye yaraguhizaga muri rusange n'amashimwe ahubwo nawe urarimba yitwa amashimwe ego mbega bimeze gute mu rugo abana byifashe gute muri rusange ko turabona ingo zo mwino minsi mubaka rimwe ukasanga haje ibintu by'indura amadivorce kwa urugo bimeze gute birakorohereza kuba ufata izo responsabilité zo kuba urimira Imana n'ama business ku ruhande hama bikaca byose bikorohera kubifadikanya n'urugo tubwiriye izo challenge uhura nazo kugira ngo ukomeze no munsi ibintu byose bigenda ku murongo birihe bangukoresha nta banga rirenze umuntu yokoresha ahubwo ikintu nyamukuru nuko umuntu agira gestion y'umwanya kuko urugo ni izindi responsabilité kandi zikenerwa cyane bisaba rero ko umuntu yipangira nko mu mama biba bitoroshe hari nabo tubona baba barakuze baririmba ariko bagera mu buzima bwo mu rugo kubera durimo responsabilité nyinshi ugasanga hari ibyo yahevye hari n'ibindi yabandanije rero urumva aho oye bica bisaba umuntu agire gestion neza y'umwanya wanje nabivuze ndakora hanyuma nkaraba ngene ndabijonga intambamyi ntizobura kwa meme ariko dushima Imana ko ariyo idushoboza ego utubwiye yuko ukora uri mu business woman eske ize business ukora kugira ngo ushoboye kubandanya ikora usora imiziki ko urafise n'indirimbo nshasha by the way abantu bagende barabe kuri platform zawe ni Selate nyene ama platforms yanje yose ni Selate niyo kwinzera wow bagende barabe indirimbo nshasha indirimbo zimeze neza
kandi kabategura n'ibindi byinshi. Sabaot si unyene je guturira imbere. Wa ndirimbo nziza, ndirimbo yanditse neza. Ego nizihe business ukora kugira ngo witwa mu business woman kuko ari ama business menshi tujya ku bintu by'ubudandaji ki sanzwe gukora iki abantu nyamunadandaza abantu bazaza kugushorera nayo ya stress. En fait iyo ari occasion nziza pe yo kubivuga kugira ngo bazi. Mugabo twebwe abantu dukora gospel. Iyo ukoze ikiganiro ukavuga gutyo. Ikintu cya mbere bavuga ngo yari muri business. Kandi nayo nyene sindi. Igasibira gufatika ya business no gufanatana ubufisi byose n'ibintu bijana ariko. Mugabo byari byiza yuko abantu bareba iyo mentalite. Nimba je ndiko ndakora gospel biransaba ko nkoresha amafaranga. None bace bazire kuyakura he. Rero bisaba nkore kugira singume segerereza. Bazaga bavuga ngo basanga aba diaspora ngiki ngo no ngo managenga. No wifitiye business wikorera ariko iki boce baku ahubwo rero nibaze banshorere abakunzi ba Shanway TV. Karibu mudushorere. Nyine bagushorere ndubwiye business ukora muri rusange. Jewe ndumudandaza. Dandaza impuzu na sakoshi ibirato muri galerie Ndayizamba Nice Fashion. Mandi ya Royal Paris. Wow. Ibyo mama cyangwa ibyo mama n'abakobwa. Wow, mwese murahaye kaze. Yabaye adresse ndibaza mwese murahazi. So, oya nashira bitwaye n'ugushigikiranira kamera. Uko nkubo kubonye ho vuga ati ba gospel. Peut-être nyine gafisa ba diaspora cyangwa akari umufasha deja urumva ko ufise umufasha ugati nawe musupport ariko bumva yuko ega ni ntayikomeye. Kuko kumva ko Jean umuziki wawe ukora unawe ubwawe ushira mu ukuboko kwiwawe. Hari abandi bantu bavuga ati wow abari no bameze neza muri rusange. Je vraiment abantu bashoreye hama nkaronka amafaranga mbafise indirimbo nyinshi nanditse zirindiriye ko bizogenda neza. Ubwo mutayo donc iyo nyungu cikora mu gikorwa ca Yesu. Yego na cyane mbega kutubwiye ko mu business woman turabona ko ngaha mu Burundi hari amatimu menshi nkuko niko nivuga muri intro. Hari amatimu menshi abaririmbyi benshi baririmba gospel. Mbega kuvutangura n'uwo muririmbyi yakwira icitegerezo vuga ati wow bishise kuri uwo muntu no kuri ndifuza kumira ngo cyane nkana Imana yongira ibako byo guhura n'umuririmbyi kazi yitwa Ada Ehi from Nigeria. Wow. Ndamukunda cyane ndakunda indirimbo ziwe. Novuga nti wa Imana ishimwe. Nka mu Burundi nta numwe ahari mu barahari wambajije uwo nshaka ubwambere. Nga mu Burundi nga mu Burundi naho nuhe muririnzi ubona bikora Burundi kazi. Eko no muri kuvuga mu Burundi kazi. Burundi bariho benshi bariho cyane. Ndindira nzoba kwereka n'ibyakubuza. Ntangora nakibaza. Ego gutuganiriza ibintu byinshi bigiye bikomeye two tumenya ibintu bisanzwe ukora buri munsi kugira ngo ubuzima butere buje imbere. Mbega ko harinjiye mu muziki nyene mbere ufise muri gospel ko turabona hari abaririmbyi benshi ni kihe kintu cyo do special uvuga ati ndazanye muri gospel mu rusange ngaha mu Burundi? Ba gospel ikintu do special kizama kiri special apana kuri jewe gusa ku bantu bari muri gospel babyinjiyemo bafise umuhamagaro wo kuvuga ati nkorera Imana. Specialite niyo gushikana ubutumwa kure ku bantu b'Imana n'abana b'Imana. Turingaho igituma ndakwajije uko turabona ko ubu abaririmba gospel batawe no kubisha mu marabu yo mu dosize ka umama cyangwa ari umukobwa tubona ko nka Victoria Steam baririmba mu marabu gusa ukumva ko intumbero ari gospel nubwo yumva kumva ko amajambo ari gospel cyo gituma bagati akantu special akabijya muri rusange basi mu review mu jambo rimwe akabijya uzanye muri gospel kugira ngo akantu cyo nyine uvuga ati twumvise ijya ndirimbo turazi kari naka nubwo tutaranaraba video bya tubone ngo bizaje. Donc ikurambaza style yindi. Voilà. Journaliste murabazi bigoye gutahura ngo akabijya urumva n'akantu kiwawe ba wisangije. Harabifungura urumva.
Isakaje ego. Ba mukiriko murambaza iyo question. Je nibuka umumama twariko turavugana wo muri Ethiopia. Ariko arambwira ati wow ndaravye indirimbo yawe Sabaot. Style ikozemo. Ati ni style umenga yerekeye abajone gusa ngo nibo boyishima kubera ngaha mu Burundi wacu hari ukungene dushaka ko nimba ari gospel igende kwa kundi nyene hanyuma ivyo pete twari kuravuga by'intambo uwo mu mama yatamvye canke oya kunariri aririmba acarenzaho akantu kanyoye cyane yavuze ati iyi ndirimbo yawe hari n'umuntu yonayiririmba atari uko yashatse kuririmbira Imana ari kubera ingene yubatse style irimo ati kandi courage kubera yuko Imana amajambo twatura irayakorerako tukaba yifuza kuririmba ariko akabikora rero j'apprécie beaucoup style irimo aja kuyiraba baracanga babona style irimo baraja kuyibona ego mbega kuba uri muri Kaya Gospel ni nk'abaye baririmvye ngaha mu Burundi baririmbiye Imana nyene uvuga ati uyu muntu dukoranye ndabona nubikunda Jean avuga ati uyu muntu kabisa dukoranye bishoboye indirimbo imeze neza ubutumwa bwo gushika kure n'uyu muntu wumva wifuza gukorana akora ubutumwa bwoshika kure umuntu twakorana je umuntu twakorana nujya muntu aririmba ibintu byanditse bivuye muri Bible en tout cas mu kwandika indirimbo umuntu wese afite inspiration yiwe rero le fait que abaririmbyi n'abaririmbyi ba gospel baririmba ibivuye kuhora Imana yabahaye wari we wese toririmbana uri ready muri rusange ego kuba winjiye muri gospel hari abandi bari inyuma bifuza kubijamo nk'abaza kuraba kino kuganira niye message ushobora kuba urinjiye kandi turabona ko bikubiraza neza ni sawa vraiment courage je t'encourage vraiment merci beaucoup ego niye message ushobora guha abari inyuma abashaka kwinjira muri gospel rusange impanuro nubaha nuko bogira ingufu ego bafokasinge ku yabahamagaye igikorwa data yadutumye cyo kuvuga ubutumwa bicishije mu ndirimbo zihimbaza ama challenge ntiyobura ariko yaduhamagaye n'izotuma bashobora rero ntibacika intege kuko amande y'ibi hariho ayandi ma responsabilité umuntu aba afise kubivamo atamuhamagara ufise ni direct kabisa kuko binasaba uburyo bwinshi ariko bivuge ko yaduhamagaye ari izoduhemba ama bakometse bon dusa n'abarangiza ikiganiro kutubwira ibintu byinshi ari nta y'ubuzima ari ukuntu winjiye mu muziki mbega tuza kurangiza n'ikiganiro niye message ushobora guha abantu bariko baradukurikirana bari mu bibazo bigiye bitandukanye kuko yeje gutanga message ku bari bafise tama bashaka kwinjira mu muziki mbega ku bantu bashoboye gukurikirana ikiganiro niye message ushobora kubaha bakwitegeka mu zindirimbo zigiye zitandukanye mu yindi minsi iri imbere aussi uhe message abantu bari mu bibazo runaka ubaremeshe nk'umuririmbo y'Imana kuko indirimbo murimba kenshi turatwumva ko hari ubutumwa buturemesha turi mu station agiye atandukanye niye message ushobora guha abantu nihe message ushobora guha abakunzi bawe muri rusange kuko kuronka public twatse katari ikintu kiba coroshe niye message ushobora guha nk'abakunzi ba Shine TV bagiye batanga gukurikirana ibikorwa byawe muri rusange abakunzi ba Shine TV n'abakunzi banje ni Senati niyo kwizera abakunzi cyangwa abafanzi n'abafanzi byose nicyo kimwe mbana abakunzi ko batari abakunzi bawe ntibaje gukurikirana ibikorwa byawe ikintu nobabwira canke indemesho nobaha ubu buzima burimwo ibibazo bitandukanye kandi umuntu atihaye Imana yohava usanga yakoze amagafe abantu bari bo bose bashobora gukora rero bagume ku mavi basenge bihangane kandi bahimbaza Imana no muri ca gihe bimeze neza no muri ca gihe bitameze neza bashire kwizera kuri Yesu ibisigaye izobiroranye bon tugushimira ku mwanya wawe tugushimira kwa duhe no opportunity tugakorana nawe nize gaciro cyane gahambaye merci namwe tubifurize ibihe byiza ndabifurize
nka Shine TV n'abakunzi bacu twese hamwe tukwifurije gutera imbere ubundi munsi spone ikiganiro ugati Imana yatumye bikunda ubu ndaririmba ubutumwa bwanjye nkabona ko abantu vraiment bazavye ari benshi cyane ivyo twumva twe tukwifurije nka Shine TV. Thank you so much. Ego bakunzi ba Shine TV mwakoze kudukurikirana du début à la fin yari Janice on the mic umutumire wacu nawe yari Nsirat murimbira Mana natwashimiye naho utawundi biganiro Murakoze.